Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi makurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru twabateguriye turi kuwa Mungu kwigenekezo rya 22 Kigarama 2024, tukaba tubazaniye amakuru ariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Akabaza kugaruka mu bisata harimwo imigenere y'u Burundi n'amakungu birabana n'umutekano agateka kazina muntu hamwe n'ibindi byinshi twabatunganirije. Reka tubaramutse rero mwe mudukurikira muri ku migabane ya kure, abari muri Aziya, bari muri Australia, bari Buraya, bari muri Amerika, bari muri Antarctica hamwe n'ahandi hakure, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika. Abo bose turabakengurukiye cyane kandi turabaramukije tunabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Turazi ko audience nini iri mu gihugu c'u Burundi imbere, namwe turabakengurukiye cyane kandi turabahaye kaze muri uyu mwanya rero mutwemerere dutangure aya makuru tugira tuti: Perezida Sylvestre Ntibantunganya ari mu Rwanda uyu mwanya tubagezako aya makuru. Yahavugiye ijambo ryoba ryatangaje benshi mu Barundi tukaza kubibagezako. Hari ikinyamakuru kimwe nabonye kiriko gishikiriza ko Varisito Ndayishimiye ari we yarongetse Sylvestre Ntibantunganya waje gusaba Paul Kagame ikigongwe, ariko siko bimeze, ahubwo turaza kubagezaho ivyo Perezida Sylvestre Ntibantunganya agiye kumara imisi akora mu Rwanda. Akaba rero yahavugiye ijambo mu gihe rero yariko arakirwa n'umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga hamwe n'ubufatanye ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Nawe rero akaba yagize ico ashikirija biciye kuri X, akaba yerekanye ko Ntibantunganya yavuze amajambo y'ubwenge kandi y'ingirakamaro ku bijanye n'amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo Sylvestre Ntibantunganya yatangaje mu gihugu c'u Rwanda turaza kubigaruka ko muri aya makuru ntuze gucikwa. Si ico gusa kandi ahubwo turaza kubagezaho n'ivyo yigeze gushikiriza agira ati haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Niho rero tuza kubandaniriza tuvuye aho mu gihugu c'u Rwanda. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubashikiriza kandi unabasangiza bimwe mu vyo tubagezako kuri iyi mbonesha kure, yaba amakuru yaba n'ibiganiro. Harimwo rero nico kuba wafyonda kuri subscribe canke sabone kugira ngo ujushikirwa n'amakuru yacu uri mu bambere. Turabahaye kaze aho muri hose. Komantere z'abantu bagiye batandukanye ko vyo Sylvestre Ntibantunganya yoba yatangaje ari mu Rwanda ubu ziriko zirongerekana. Hari abagiye baragira bati mu ncamake Ntibantunganya ntabeshe, yama hari hose avugisha ukuri, njewe abo bose bavuga nibavuge canke bareke, arakwije amategeko kandi arayagendera. Uwo numwe uyundi yagize ati yemwe aho yaravuze ubushuye buri Bujumbura i Burundi mwibiye buteye ubwoba nta nikizobukomanya ngo bugabanye amarakari. Harundi yagize ati abarundi turaciye ubwenge, uranyumvira iryo jambo rya Mutama kweri ako kantu k'ubushuhe kandi turi mu bihe nk'ibi mugabo karimwo ubwenge avec au pouvoir de jusqu'aujourd'hui, kuko biratangaje kandi birateye akoba. Ni bimwe rero mu vy'abantu bagiye bagaruka ko bavuga kuri ayo majambo ya Sylvestre Ntibantunganya yo batangaje mu Rwanda. Ese ubundi yoba yashikirije iki? Reka tubigarukeko. Sylvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu c'u Burundi hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 1994 n'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Ni umukuru w'inama y'ubumenyi y'ingabo z'ibihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko EASF. Mu gusozera inama ya 33 y'izo ngabo ku munsi w'ejo ku itariki ya 21 Kigarama 2024, Sylvestre Ntibantunganya akaba yaramenyesheje ko anezerewe n'ingene bamwakiriye mu Rwanda hamwe n'ikirere ciza yasanzeyo ugeranije n'ubushuhe babamwo ubwo mugwa mukuru Burundi i Bujumbura. Sylvestre Ntibantunganya rero akaba yaravuze ko anezerewe ku Rwanda bamwakiriye neza, arara neza mu gisagara kidafise ubushuhe bwinshi nk'ubwa Bujumbura, ndetse ivyo rero abantu benshi bakaba bariko barabigarukako. Ni diskuru yoba yaratanze mu rurimi rw'igifaransa, ariko mu nyuma Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubufatanye ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ariko
bivugwa cane muri iyi minsi bivanye n'ubugenderanire y'igihugu c'u Rwanda na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi itifashe neza. Olivier Nduhungirehe rero biciye kuri X canke yahoze yitwa Twitter, akaba yerekanye ko Ntibantunganya yavuze amajambo y'ubwenge kandi y'ingirakamaro ku bijanye n'amahoro n'umutekano mu karere. Iyo nama rero ya 33 ya East African Standby Force EASF izwi ku izina rya inama y'inzego za politike, ikaba yaratanguye kwigenekerezo ya 16 Kigarama 2024, ikaba rero yamaze indwi imwe gusa mu Rwanda. Sylvestre Ntibantunganya agatangaza ko kugira ngo ashike mu Rwanda avuye i Burundi yabanje kunyura i Nairobi, ni urugendo rwoba rwaramufashe amasaha ashika kuri 2, ariko kandi mu gusubira i Bujumbura avuye mu Rwanda ngo arashobora kuzokoresha amasaha va kuri 4 gushika kuri 6, bivana nuko atandege yari yavuye mu gihugu c'u Rwanda ija mu Burundi transit, rikaba rero byaratumye urugendo rusa naho ruba rurerure. Ivyo rero nivyo Sylvestre Ntibantunganya yaratangaje mu Rwanda. Dukomeza no kuza gukurikirana byinshi kugira ngo iyi nkuru n'ibyabereyemo byose muri iyo nama y'inzego za politike ya East African Standby Force tuzobagezeho ku buryo burambuye. Mwanya n'ubasa kudukunda tukabategurira iyo nkuru. Sylvestre Ntibantunganya akaba atangaza amajambo haguma mu matwi y'abarundi. Yaragize ati haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Ariko wa gatandatu igenekezo rya 6 Ndamukiza 2024 ariho Burundi bwibuka imyaka 30 yari iheze uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi President Sylvestre Ntaryamira yagandaguwe ahitanywe n'isanga ry'indege yakururewe mu gihugu c'u Rwanda. President Sylvestre Ntibantunganya rero gasanzwe ari umwe mu bo bagenanye n'umuhisi bagakorana mbere akanamusubira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Avuga ko uno munsi rero hagikenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Kubwiwe ngiyo ata discipline iri mu vyo gutunganya ivy'ubutunzi bigira ingaruka mbi kurunganwe rukiri ruto. Akaba yaragize ati iyo ufashe nabi ugasesagura ivy'igihugu buri kurica igihugu buri kuronona inguvu z'igihugu. Akaba yarongeye agira ati birababaje kubona abana biga bicaye hasi kandi natwe twize kera twaricara ku ntebe. Ikindi ngo birababaje kubona abari mu mashuri basigaye basambanya abana bigisha kugira ngo bunguruzwe mu mashuri hamwe n'ibindi. Ubwa Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sawanya Frodebu uyu munsi rero biragaragara ko discipline ikenewe mu gihugu, kuko ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yama asemerera ko kizira kwiba ubutunzi bw'igihugu akaba atakirahinduka. Ikindi ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu utegeka ko isukura ikorwa mu gisagara ca Bujumbura ariko ntibikorwe kugeza hari we agenda kwikuburira isoko kandi umukuru w'igisagara yibereye aho. Akabona ko nakirya ari ikimenyetso c'uko discipline President Ntaryamira yaharanira abarundi batarayishikako. President Ntaryamira ariko aravuga discipline yoba ashaka kuvuga ikese, yoba yababwiye bande ico gihe byari byifashe gute? Mu nsiguro yatanzwe na President Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro cari catunganijwe n'umugambwe Sawanya Frodebu ku itariki ya 5 kwezi kwa 4, ngo kirya gihe President Cyprien Ntaryamira ariko abibwira abanyamigambwe, abanyeshure, intwaramiheto, abacamanza, abashinga amateka n'abashikiranganji hamwe n'abanyagihugu. President Ntibantunganya akaba yarasiguye ko inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 1993 ari nayo President Ndadaye yaciye atorerwamwo kuba umukuru w'igihugu, ngo haradutse akaguma mu mirwi nka yose y'abatwaye igihugu. Aka kajagari rero ngo kava mu batwara aho bavuga ko ari amatora yabaye atari amatora ahubwo ko yari rusansuma y'ubwoko. President Ntibantunganya akavuga ko mu ntara yashingiwe na Terence Sinunguruza yatwara ico gihe, ngo buyoyo rero yaramuhamagaye mubwira ko yabonye ibiharuro byavuye mu matora, ariko ngaca mubaza ati none birya bintu nta bwoko bwagiyemo. Abanyabigambwe ico gihe rero batera akaguma kugira ngo hazobe ibiganiro baronke ibiti batarushe nk'uko bibandanya bivugwa na President Ntibantunganya.
ikindi ngo no mu banyeshure naho nyene ako kagoma karageze muri kaminuza aho babuza abantu kwiga, hari abo baja mw'ibarabara, abavyeyi bamwe baca babitera mu bana babo, bica bituma hamwe hamwe haba ubwicanyi mu mashure. Ngo rero Perezida Ntaryamira avuze ko discipline mu ntwaramiheto yaba ashaka kuvuga ko umusirikare atokwisuka mu vya politike kuko ngo abasoda boca bakina politike yuzuye ububisa. Mu gisata c'ubutungane rero ngo mu vy'ukuri ico gihe abacamanza ntibari bakiri abacamanza, ngo harageze n'igihe President Ntibantunganya babwira ati intahe ntigicira ijambo icira inkonda. Ikindi ngo ariko arabwira abanyagihugu ngo bagire discipline, yaba ashaka kubibwira abarundi ko bokwirinda ko abantu boza kubahenda bakabata ku mutego. Ariyo mpamvu rero yabasaba kubanza gushishoza. None gute kugira discipline canke kuba ku murongo umwe wese ahari bifasha kugira ngo habeho igihugu gishingiye ku mategeko? Perezida Ntibantunganya akavuga ko abenegihugu banka amabwiriza aza abacinyiza. Yabajije agira ati mbega abashinga amateka bariko baratora amategeko bama baraba ivyo abenegihugu bakeneye canke baraba ivy'umugambwe baserukira wifuza gushikako? Kubwiwe ngiyo ibwirizwa shingiro ritubahirijwe nta ntwari ishingiye ku mategeko iba ahari. Akaba rero yaciye asaba n'abarongoye imigambwe na cane cane umugambwe Sawaya Frodebu guhera ku ngingo ya mbere ibwirizwa shingiro barisome kugira ngo barabe ko ririko rirubahirizwa, kugira ngo rero bazoce barungikira icegeranyo umukuru w'igihugu. Ikindi ngo iyo umucamanza yubahiriza amategeko ababaye ubuhungiro bw'abanyagihugu kambere n'abatwara igihugu. Akagira ati umucamanza arategerezwa kuba yumva neza ibanga afise, akaraba neza ko intahe yiwe itariko iracira inkonda ahubwo nyabuna igacira ijambo. Imigambwe nayo rero irakwiye kuba ari imigambwe ifise ivyumviro bitomoye, ikirinda kuba imigambwe isegerereza ico yise parti alimentaire, kuko ngo niho izoshobora guhindura ibitagenda neza mu gihugu. Ikindi ngo rero harakwiye kubaho n'ukubahana hagati y'imigambwe, ikaba yitwararika kugena intumbero y'ingene yoshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu kandi ikirinda kudadaza. Akagira ati umugambwe udadaza n'uba ushaka ko igihugu gitera imbere. Abasirikare nabo rero hamwe n'abacamanza ngo kwirinda ko bagiraho begamira mu bintu vy'imigambwe. Niko rero ico gihe mu kwezi kwa kane Sylvestre Ntibantunganya yoba yarashikirije ijambo rero ryoba ryarashigikiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, bavuga ko Ntibantunganya kuko yari umukuru w'igihugu muzima. Duhereze kuri iyi nkuru iriko ivugwa cane i Buganda, aho hari umudandaza w'ibitoro yiyahuye inyuma yaho igipolisi gifatiye ibitoro vyiwe. Ni Andre Ndayambaje y'imyaka 35 yarapfuye kuri uyu wa kane. Umugabo yaba mu karere ka Nyamitanga muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yiyahuye rero nyuma yaho igipolisi gifatiye ibitoro vyiwe. Igipolisi ca Buganda kikavuga ko kiriko kirafata ibitoro bakora amagendo binjiza ababivanye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntumbero yo kwirinda amasanganya y'imiriro. Andre Ndayambaje akaba yaba kw'ibarabara rya mbere mu karere ka Nyamitanga muri komine Buganda. Uwo mudandaza rero akaba yarinjiye mu rudandazo ndengambibe nk'abandi mu kudandaza ibitoro haraheze amezi atari make, weco kimwe n'abandi badandaza bo mu Kinywabi arangura hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'u Burundi mu ntara ya Sud Kivu ihanuriwe n'u Burundi. Kuri wa kane rero igipolisi carafashe esanse nyinshi Nyamitanga, igice kikaba carabaye nk'amirokiro atari ku banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke gusa ariko n'abo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Kuko babonye ico gikorwa c'igipolisi, Andre Ndayambaje rero bamutwaye amabido 100 ya esanse n'amazutu byose hamwe. Ibitoro vyo rero bimaze gufatwa, Andre yaciye yihuta aja muhiriwe cafata umugozi acaja kwimanika ku giti kiri hafi y'inzu yiwe. Niko ababanyi bo muvyeyi w'abana batatu bagaragaza umubabaro. Urongoye igipolisi muri iyo ntara yemereye SOS Media Burundi urupfu rw'uwo mudandaza. Colonel de Police Jacques Nijimbere akavuga ko igipolisi kiriko kirafata ibitoro bikurwa muri Kongo mu kinyagiro mu ntumbero yo gukinga amasanganya nk'imiriro ishobora kwaduka mu ngo kuko ibikwa mu mazu. Kuva mu kwezi k'umunani ico gipolisi kikavuga ko kimaze gufata amabido arenga 1000 y'ibitoro, ariko umutama w'imyaka ishika 80 yashinze intahe atavuze umwidondoro we yagiriza igipolisi gusubira kugurisha ivyo bitoro ku giciro c'umurengera kandi amafaranga avuye
yavuyemwo ntashirwe mu kigega ca leta. Ntivyumvikana ukuntu igipolisi gifata abadandaza b'ibitoro mu gihe leta vyayinaniye kukizana. N'abategetsi b'u Bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi hari ibisata vy'amashirahamwe ya ONU ntibahengeshanya kuza kugurira ngaha, niko abanyagihugu b'i Nyamitanga bavuga, bakabona ko abadandaza ibitoro muri iyi minsi bategerezwa ahubwo kubonwa nk'intwari, nk'abakiza igihugu. Tukengurukiye mwese mwari mukurikiye aya makuru y'imboneshakure Hejuru TV muri uyu mugoroba. Turi kuwa Mungu kw'igenekerezo rya 22. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Hari byinshi twabateguriye, hari n'inkuru ivuga ku rugendo rwa Felix Antoine Tshisekedi yaje imbere mu gihugu c'u Burundi, tukaza kubigaruka ko rero muri uyu mugoroba. Imana bahezagire.